Turabaramukije cane bene data bakunzi b'ibiganiro bisanzwe bitambutswa kuri ino mboneshakure yitwa Ntamvu Idahita. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije bashishikare kubana namwe mwese. Turabaye kandi ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha c'uno musi, aho mubisanzwe mugitegurirwa na jewe Janvier Manirambona, kandi nkaba ari jewe nsanzwe ndakibashikiriza uko bukeye ko bwije iyo catunganijwe. Dushimiye Imana mu mutima ko yongeye kutugirira neza kugira ngo bikunde dusangire n'amajambo yo muri kino kiganiro twifuza ko kitoba kirekire cane, kubera ko ari ijambo ryo kumeditako canke se ryo mu gatondo, kumbura kugira ngo umuntu wese aronke ijambo agenda yishimikije ibikorwa vyiwe vya misi yose, na cane cane iyo yashoboye gukubitira kuri runo rubuga rwitwa Ntamvu Idahita TV. Reka rero dusangire amajambo y'Imana uva mu mutima mfise, abonekana mu gitabo c'Itanguriro mu gice ca 45, dusoma umurongo umwe wonyene wa 24. Ijambo ry'umutwe hariya hejuru ku murongo wa 16 rivuga ngo Farawo na Yosefu batuma kuzana Yakobo. Umurongo wa 24 uvuga ngo nuko asezera bene se, bakiriko baragenda arababwira ati mwirinde ntimutane ko ibirake muri mu nzira, Imana yacu nihimbazwe. Ano majambo avuga ngo nuko asezera bene se. Uyu yasezera bene se ni Yosefu. Bakiriko baragenda rero arababwira ati mwirinde ntimutane ko ibirake muri mu nzira, Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze bakino kiganiro igitondo gishasha, ijambo rivuga ngo mwirinde ntimutane ko ibirake, niryo ngomba yuko dukuramo, niryo ngomba kubatekerera kandi nanjye nitekerera, kugira ngo umuntu wese aza kwirirwa muri kino gitondo cyangwa kuno munsi iri jambo aryiyumvireko. Kino gihe ntituza kubyinjiramo cane, ni igihe Yosefu yari yaragurishijwe na bene se akajanwa hariya muri Egiputa agakorera Potifari. Hanyuma murazi iyo vyaciye ingene muka Potifari yashatse ko basambana, Yosefu akavyanka, akerekana yuko adashobora guhemukira Imana, ibyo bidakunda. Hanyuma agaca apfungwa kubera yuko muka Potifari areze Yosefu, akanamurementaniriza, akamubeshera yuko ahubwo Yosefu ari we yagombye yuko basambana. Hanyuma rero muri ca gihe ari mu gasho, murazi ivyakurikiye vy'inzozi zaroswe ntituzapfa tubizamwo, ariko hahavuye hagera igihe rero Yosefu, iyo byazungurutse hose tutiriwe turavuga, hagera igihe rero aba icegera c'umwami, twavuga ngo minisitiri wa mbere muri Egiputa cyangwa se mu Misiri. Hanyuma rero kino gihe habayeho imyaka 7 y'uburumbuke, aho habaye umugisha udasanzwe, ariko mugabo mu nyuma hakurikira imyaka 7 nayo y'amapfa na kigoyi, aho hateye inzara cane iteye ubwoba muri ico gihe. Hanyuma rero muri kino gihe dusomye n'amajambo, Yosefu rero yatwara muri Egiputa. Hanyuma hagera igihe babandi bavukana na Yosefu bagenda gusuma muri Egiputa, kuko bumvise ngo muri Egiputa hoho haracari yinga. Hanyuma rero bagiye gusumayo, Yosefu arabamenya. Ni birebire tutagomba kwirirwa turazamwe, ariko mugabo rero hano dusomye hari ku ncuro igira kabiri, Yosefu rero abarungitse ngo basubire iwabo i Kanani, bagende bazane se wiwe rero, kubera hari inzara, hari amapfa na kigoyi, baze ino muri Egiputa. Hanyuma rero abarungitse, aho usomye mu majambo yibanziriza kuno murongo wa 24 imbere yaho, urabona ingene yabarungitse akabaha ibintu umwe wese ibyo atwara, arungika ingamiya n'ibindi, kugira ngo kumbure bagende bazane se wiwe. Yosefu rero arabwire bano bene wabo, ababwira ngo mwirinde ntimutane ko ibirake muri mu nzira, Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze bakino kiganiro igitondo gishasha, iri jambo yababwiye umuntu yo kwibaza igituma yari babwiye, mugabo ukurikiranye neza izi nkuru z'imbere yaho, muze mufata umwanya musome, muzosanga kino gihe bano bene wabo na Yosefu, kuba aribo bari bamugurishije, kuba hariho kumbura bari babishigikiye n'utoba yarabishigikiye yuko agurishwa, kuba kumbure ubu rero
babonye yuko ari we aganza muri Egiputa, ari we ajejwe gutanga indya, ari we cegera c'umwami, basubiye inyuma bagenda, byari gushoboka yuko bagirizanya. Umwe wese akavuga ngo jewe kirya gihe ntavyo nashaka, ni mwebwe mwabikoze, nimurabe none ikibi twakoze kizodukurikirana, azotugirira nabi, azotwihora, azodusubiriza mu nkoko, kuko umunyakibi ngo ahunga atakimwirukanye. Hari kubaho ivyotuma batana kw'imfana, hari kubaho ivyotuma bagirizanya amakosa, umwe wese agafata amakosa akayaherereza kuri mugenzi we. Ariko Yosefu ni nk'aho mu yandi majambo yababwira ngo ibyabaye byose ntimwite kw'imfani, ntihagire uhereza amafuti kuri mugenzi we. Ibyabaye byose byakoranirijwe hamwe kubazanira umugisha. Imana yaretse ngo bibe kugira ngo nubwo byabonekana ari bibi, nubwo byabonekana bibabaje, nubwo byabonekana jewe ngurishijwe ngiye kuzogwa kure y'abiwacu, papa atazosubira kumbona, kumbure nubwo byabonekana umengo jewe ngiye kuzoba mu gahinga kanyagana, ariko Imana yabiretse kubera ibifisemwo umugambi, kandi uyo mugambi iki nico gihe cawo kugira ngo Imana iwukorereko, kugira ngo Imana iwushire mu ngiro, kugira ngo Imana yiyerekane. None rero ibyabaye byose mwirinde, ndabona ko mugiye gufata urugendo, mugiye iwanyu, mugiye guhamagara data kugira ngo mumumanukane no muri Egiputa, ariko ndabinginze ntimutane kw'ibiraki, ntimuhererezanize, umwe wese ntaherereza amafuti canke amakosa kuri mugenzi we. Ariko kubera ko muri bene mugabo umwe, kubera ko mwese muri bene data, kubera yuko mwese mwasangiye ibere rimwe, mwose ibere rimwe, muri abavandimwe, mwese ntimutane kw'ibiraki. Imana yacu ihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cuno munsi, birashoboka aho umuntu usanga mu kibano ugasanga uyu muntu ni bususa ntumbabe, ugasanga uyu muntu ahantu hose abaye induru zamaze ivyuka kubera we, ugasanga n'umuntu yama akeya desordre, ugasanga n'umuntu yama ahereza amafuti ku bantu, ugasanga n'umuntu iyo ahari nta gahengo, iyo ahari nta mahoro, iyo ahari nta gutuza. Ariko ijambo ngufitiye uno munsi ngomba kukubwira ngo nk'uko Yosefu yabwiye bene wabo, aravuga ati nubwo hoba ari ibyo tuma muhererezaniza ko amafuti, nubwo ari ibyo tumuhereza amafuti kuri mugenzi wawe, wibutse ibyabaye cage, wibutse ibyahitiye muri iyo minsi yarenganye, nubwo hari ibyo tuma umwagiriza yuko ari umunyamafuti, ariko ndabinginze uru rugendo mufashe, mugenda hari iwacu, mugenda hari iwanyu, mugenda guhamagara uriya muvyeyi, mugenda kumuzana, ruba urugendo rw'umunezero, ruba urugendo rw'amahoro, ruba urugendo rw'ituze, ruba urugendo rwo kumvikana, ruba urugendo rw'umwumvikano, ruba urugendo rugizwe na bose rimwe, ruba urugendo rw'abavandimwe, ruba urugendo rw'abantu bavukana. Imana yacu nihimbazwe. Ntiruba urugendo rwo kwagirizanya amafuti, ntiruba urugendo rw'imishwano, ntiruba urugendo rwo gutana ko ibiraki, bishavu ryawe urishire kuri mugenzi wawe, ariko mwirinde ntihagire n'umwe ata ibiraki kuri mugenzi we. Niri jambo ndagufitiye mwene data mbere yuko sozera. Birashoboka ugasanga rero muri sosiyete ubayemwo, hajya ku kazi wewe, hariya muri sosiyete, hariya mu muhana, hariya muri eglise, hariya muri korale, ugasanga imisi yose wewe wamuri baranyanka, wamuhereza amafuti ku bandi, werekana ko mengo wewe barakwanka, abandi barabakunda. Ugasanga kumbure nimba umukona gitwa korale yawe atoye naka ngo ateri korasi, wowe ukabona umenga arakwanka, niyigera gutora ngo wantone, niyigera gutora ngo uteri korasi, abandi barabaha ama mikrofone,
wowe ukamengo nta mikrofone boguha, ugasanga umenga iwanyu mu muryango abandi barabakunda mugabo wewe barakwanka, ukamuhereza amafuti ku bandi, ukamutibirake ku bandi, ukamura umuntu akreya desordre, ukamura umuntu adahuza n'abandi, ukamura umuntu atagiriranira amahoro n'abandi bantu bose mu kibano kiwe ca misi yose. Ndagomba kukubwira ngo wirinde uru rugendo turimo rwo kuja mw'ijuru, bisaba ko tudatana kw'ibiraka. Uru rugendo rwo kuja mw'ijuru turimo bisaba yuko twumvikana, bisaba yuko dukundana, bisaba yuko tugira umwumvikana, bisaba yuko tugira ubumwe, bisaba yuko tubumwe, kuko bitabaye gutyo mu rugendo vyokwanka, mu rugendo vyogorana, mu rugendo abatana kw'ibiraki, abantu baherereza amafuti kuri bagenzi babo, abantu bama babona yuko bagenzi babo aribo banyavyaha, aribo banyamafuti, ntivyoroshe kuri runo rugendo bazorusozera amahoro. None rero gomba nsozere ngarurikizano ngaha. None rero kino kiganiro gitume kukubwira ngo wiyubare, urusuzume neza, urabe mbega vy'ukuri ubwo naho abantu baba bakuvuga, naho abantu baba kumbure bakwigizayo, n'ubwo iyo userutse baca bahora, ubwo si wewe mubi, ubwo si kubera ko wewe uri barateranya, ugasanga uri bankuwunguka, uri barateranya, uri ntigacika, ugasanga ufise ingeso mbi, ufise inziga idahera, ugasanga ufise urwanko, ugasanga wewe ubona ko umengo barakonka ariko mugabo wewe ugasanga ni wewe mubi. Narinze abona kukubwira muri kino kiganiro gitondo gishasha no musi ngo wiyubare, urabe ntusange nawe usigaye uganzwa n'ino ngeso yo gutana kw'ibiraki, yo kubana n'abandi nabi, yo kutagiriranira amahoro n'abandi bose, ugasanga wowe ikigaba, ugasanga ni wewe mubi, ugasanga ni wewe novuga ngo witwa bushara. Muri kahise kandaro nabaye hariho umuntu, kubera yuko ari umuntu akaze, ashwana, atukana, yigenza ku bantu, bari baravye baramutazira bushara, kuko uyo muntu avuga ati uyu muntu uko ameze, inyifato ziwe, ingeso ziwe nukuri ameze nka bushara. Bushara n'ipiripiri, ni ubwoko bw'ipiripiri, kumbe murazi ko hariho piripiri yitwa mbuzi, hakaba n'ipiripiri yitwa bushara, baraheba bamutazira bushara. None rero ntube bushara mu bikorwa vy'Imana, mu muryango, mu kibano, muri babandi mwigana, muri babandi mukorana ku kazi, urabe ntube bushara, urabe ntusanga ari wewe ukreya imidurumbano, utuma habaho imidurumbano, ariko ingeso zawe, ari nasomye ngo ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose. Iki n'igihe wari ukwiye kuba umugwaneza, iki n'igihe wari ukwiye kutaba umuntu yamerereza amafuti ku bandi, ahubwo ukaraba nawe yuko ata mafuti ufise. Hari indirimbo nabonye muri kino gitabo c'indirimbo za Kaniki, yo yavuga ngo sina data sina mama bakwiye gusengerwa, ahubwo ni jewe nkwiye gusengerwa, ni jewe nkwiye gutabagwa, jewe ndi umuntu mubi. Uyu muririmbyi yari yateye intambwe idasanzwe, aritahura, arabona yuko ari umunyabyaha akwiye gutabagwa n'Imana. Aravuga ngo aho bigeze ubu sinkiri uwo guhereza amafuti ku bandi, ahubwo ni jewe mubi nkwiye gusengerwa, nkwiye gutabagwa, nkwiye kugirirwa imbabazi, nkwiye guhinduka icaremwe gishasha kugira ngo bikunde abari muri Kristo Yesu, nk'uko ijambo rivuga ko baba bacitse ibyaremwe bishasha, nanje mbe icaremwe gishasha. Nano majambo rero ni umuhigwe umuntu yirabishije kuri ino jambo, ahantu asanze we yari barateranya, we yari umuntu yamana ibintu byo gushira amafuti ku bandi, umuntu yisuzumye akaraba agasanga afise ingeso mbi, afise inyifato mbi, akora ibidabaye n'ubugombe bw'Imana. Ni umuhigwe uyu muntu aca abwira Imana ngo Mana ndakwinginze ngo mbabarire, ndi umunyabyaha, sanze bwa bundi, nta kuntu abantu bose bonyanka, nta kuntu ku kazi bose bonyanka, ahubwo iyo bija hose ni jewe mubi, ni jewe barateranya, ni jewe mfise inzigo, ni jewe mfise urwango, ni jewe atatu nikura, ni se atuntu twanje, ni jewe ntagomba yuko ari umuntu yokora ku kantu kanje, ni jewe mubi, ni jewe nama ntanga amaraporo mabi, sanze ahubwo bubi jewe mfise aribwo butuma mu kibano, mu muryango, mu bikorwa namba ngo mu kazi kanje ka misi yose ibintu bitagenda neza, hakamara induru. Uyu muntu raca abwira Imana ngo Mana ndakwingize ngo mbabarire,
ni umuhigwe kubera Imana ikimugwiza ko imbabazi kimwemera, hanyuma aca aba mu mugwi w'abagwaneza w'abana b'Imana. Bano bene wabo na Yosefu bari bene data, bari bene mugabo umwe, bari abavukanye, ntibari bakwiye kugenda baratana kw'ibiraki. Rero Yosefu nk'umwe muri bene wabo kandi abakunda, abitwararika kandi azi yuko iyo hatabayeho kubyumva kumwe, iyo hatabayeho gucudika, iyo hatabaye gusenyera ku mugozi umwe, ibintu bimera nabi. Acarabahana bagati rero mwirinde muri runo rugendo murimwo, muri ino nzira murimwo, mwirinde mwiyubare ntimutane kw'ibiraka. None rero n'ano majambo ni umuhombo umuntu usanga afise ingeso mbi, ugasanga niwe mubi, ugasanga ni barateranya, ugasanga twamutaza nkuko bataziriye uno muntu nababwiye yitwa Bushara kubera ko yari ameze nabi. Ugasanga uyo muntu mugabo aguma abona ko atangorane, akaguma yitsindanishiriza, akaguma wewe yibyinira nta kazoza, nta ngorane, akihumeza ko uyo muntu ububi bwiwe buzomwimbira ico. Ububi bw'umuntu buramwimbira ico. Imana imeruka ico umuntu abiba muri environnement, ikibi umuntu akora, ingeso mbi umuntu agira ziramugarukako, akazojya canke akazokwamura kuvyamye kuri za ngeso ziwe. Ariko mugwaneza umuntu akora ibyiza, umuntu w'umunyangeso nziza, umuntu abana n'abandi neza, umuntu aharanira amahoro mu kibano no ku kazi n'ahandi hose, uyo muntu n'umuhigwe kubera ingeso ziwe nziza n'ibyiza akora mu kibano bizomugaruka. None rero nawe nshuti yanjye wumvise kino kiganiro, ico Imana ikugomba ko igomba kuba mu bantu batagenda baraherereza amafuti ku bandi, ahubwo ube mu bantu bikosora, bashira imbere neza, bashira imbere kubana neza n'abantu. N'ano majambo nari mfise mwese bayumvise. Imana nyina amahoro ibahe umugisha. Dusenga Imana, turagushimiye mwami Imana, turagukengurukije cyane ku bw'ano majambo twumvise. None rero turasengeye umuntu wese ayumvise akaba asanze nawe afise abo babana nabi, abo yita abansi, kandi abo yita abansi ugasanga n'abita abansi si abansi mu by'ukuri, ekaya ahubwo ugasanga ingeso ziwe nizo mbi, nizo zituma ata muntu n'umwe ahuza nawe. Umuntu wese rero yiravye muri ino jambo akitahura, akavuze ngo Mana mbabarira, nanjye ndagomba mbere nk'abandi, ndagomba kuba umuntu mwiza, ndagomba guhuza n'abandi, ndagomba kumvikana n'abo dukorana, ndagomba yuko habaho amahoro hagati yanje n'abo tubana, n'abo dukorana ku kazi, n'abo twirigwana, n'abo twigana, n'abo twamana. Uyu muntu avuze gutyo numugwize kw'imbabazi, hanyuma yemerwe nawe, ibisigaye ashishikara urugendo ruja mw'ijuru amahoro, kuko abavyumva kumwe, abafitaniye ubumwe, abafitaniye urukundo, ko ariyo ngabire isumba zose, yari nariyo ngabire avuze ngo nico kizora ko muri abigishwa bandi, abo nibo bazosozera urugendo ruja mw'ijuru amahoro. Abo nibo, kuko mu nzira batagiye baraterana ingumu n'imigere n'amakofe, bashwana bamira ivyamwa bibe bagenzi babo, babatsitaza bakomeretsa. Abo nibo bazoja mw'ijuru kubera yuko mu nzira bavyifashemwo neza. None rero natwe umuntu wese musino jambo akavuze ngo Mana mfasha, ndagomba kubandanya urugendo rwanje amahoro, nzorusozera amahoro, nimugirire neza umwiyereke. Urakoze kuri Imana, wirigwane n'abantu bose mu byo baza kwirigwamwo. Kino kiganiro gitondo gishasha umuntu wese atumvirije, umwugurira imiryango yari yugaye, umugirire neza, umushoboze guhinduka. Aho baza kumubona baze kuvuga ngo naka turabona yuko yatangiye guhinduka, naka turabona yuko za ngeso ziwe, bwabo futi bwiwe, ya mafuti yiwe turabona ko yahindutse. Uzobakoze. Urakoze kuri Imana, turakwizeye mu izina ryawe gira Kristo, natubisabye tuvyizeye. Amen.